Ndabaramukije bakunzi ba Ntamvuridahita TV musanzwe mukunze kubana natwe mu biganiro byacu dusanzwe ducishamwo inyigisho n'impanuro zitandukanye zaba iziyobokamana zaba iz'amagara y'abameza amagara y'abantu zaba n'iziterambere mu buryo butandukanye kugira ngo bishishikare kutwugurura mu mutwe kutubera icirwa no kuduhanura kugira ngo umuntu ashishikare kuvyifatamwo neza hanyuma bikunde ivyo yipfuza gushikako bikunde ivyo yipfuza kugera ko mu buzima. Hari amajambo yavuzwe n'umudamu wahoze ari umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michelle Obama yavuze mu Gifaransa avuga ngo restez toujours fidèle à vous-même et ne laissez personne vous distraire de vos objectifs. Lorsque j'entends des attaques fausses et négative à mon compte, je n'y accorde aucune énergie car je sais qui je suis. Munyemere tuyasubiremwo niyo tugomba tuganire ku mwanya mutoya turabicigwa twokura muri ayo majambo aya masitation y'abantu babaye novuga ngo ivyamamare babaye abantu bakomakomeye mu mateka y'ibihugu no mu mateka y'isi. Munyemere mvuge gutyo n'amajambo tubona yuko agifise inyigisho nzima ashobora kwigisha abantu ashobora guhanura abantu ashobora kudukangura ashobora kudutera intege tugashishikara kumenya ingene twokwifata mu buzima maze rero tukabona gushika iyo turiko turaja. Murazi ko bavuze abandi ngo genda utabaza ugasaza utamenye kubera yuko bibonekana yuko nta muntu amenya vyose. Hariho ibyo utazi utegerezwa kwemera yuko hariho ibyo utazi hanyuma ibyo utazi rero ukabaza ababizi ukigira ku bandi abandi bakaguhanura abandi bakakubwira imikenyuro bakoresheje kugira ngo bashike aha canke hariya kugira ngo bashike ku ntambwe y'ubuzima bagezeko. Aya majambo rero tubonye muri no citation y'igifaransa imbere ko tuyavuga ko ubugira mu muntu ndavuga ngo mu Kirundi kugira ngo abadatwahura canke se abatumva igifaransa nabo bagira ico bakuyemwo twagomba tuyasubiremwo. Avuga ngo restez toujours fidèle à vous-même et ne laissez personne vous distraire de vos objectifs. Lorsque j'entends des attaques fausses et négatives à mon compte, je n'y accorde aucune énergie car je sais qui je suis. Uyu mukenyezi wa Obama yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ngo imisi yose wame wiyizigira wame wigirira icizere wame novuga ngo wiha novuga ngo wame wiyizigira wame wiyemera atari kwiyemera mu buryo bwo kuvuga ngo kwiparatura kwigirira icizere kwiyemera no kuvuga kwiha agaciro wewe yuko novuga ngo ubishoboye uri mukuri igihe cyose uri mukuri. Rero mu ntunge rero mugana subiremwo avuga ngo rero ngo wame wiyizigira ntiwemerere yuko hari uwundi muntu numwe yoza ngo agusamaze agutandukanye canke akwigize kure y'intumbero ufise mu buzima. Wame wiyigirira icizere ntiwemerere ko hari umuntu numwe yo gutandukanya akagusamaza akakwigiza kure y'intumbero ufise mu buzima. Aha rero nibaza ko kano gaparte kumvikana. Hari gihe bishoboka sanga umuntu we ubwiwe ivyo akora ntiyiha amanota ntiyiyizera ntiyigirira icizere ugasanga umenga ivyo akora vyose igihe cyose hagize uwundi muntu avuga ngo ibi bintu wabikoze nabi nawe agaca yemera ivyo vy'abandi. Novuga ngo mu yandi majambo yemera ivy'abandi kuruta kwemera nawe ivyo ashoboye ivyo yakoze canke se ingingo yafashe. Ugasanga uyu muntu uwo ari we wese yomuhindaguza ugasanga uyu muntu novuga ngo ntari sûr de lui-même ntiyizera yuko ivyo arimwo ivyo ari karakora ni yari karaja ari ibintu bizovamo ikintu. Ugasanga nimba ari umugambi igihe cyose bomubwira ngo
ibi bintu uri kurakora ntibizokunda, we ntavyo uzoshobora, ukamenga ayo majambo bamubwiye nayukura, agaca yumva yoyakurikira, agaca yumva yoyashira mu ngiro. Hanyuma kandi yabaranije ngo lorsque j'entends des attaques fausses et négatives à mon compte, je n'y accorde aucune énergie car je sais qui je suis. Igihe cose numvise amajambo y'abangwanya mabi atameze neza, ancafuza, anyaka agaciro, novuga ngo antitura, jewe nta mwanya ndabiha, nta gaciro ndabiha ayo majambo abantu bamvuga ko bamvuga nabi bancafuza, nta mwanya ndabiha, nta gaciro ndabiha, kuko nsanzwe nzi neza uwo ndiwe. Aha rero mu yandi majambo tugaragaje kubihindukiza, bigomba kuvuga ngo igihe cose abantu bamvuze nabi, uko kumvuga nabi ngasanga gutandukanye nuko jewe nsanzwe meze, bamvuze nabi ngasanga nanje ni mubi, aho no kuvuga nca nikosora. Niko biba bimeze mu buzima iyo umuntu atumbereye akunda ukuri. Bakuvuga nabi ugasanga ivyo bakuvuga ko nk'amadefo, nk'udusembwa, nk'amarabaga, nk'ibintu bibi, ugasanga nawe niko umeze. Bisaba yuko wikosora, bisaba kuhinduka, kuko muri ico gihe uvumwa na benshi, hanyuma bikarangira utose ugatota. Kubera iki? Abakuvuma bafise ivyo bafatirako kandi vyumvikana, biri fonde, bifise urufatiro, bifise ishingiro. Ariko ngo mugabo igihe cose abantu, uyu mukenyezi wa Obama ngo iyo igihe cose abantu bose bamurwanije bakamuvuga ko amajambo mabi kandi y'ububeshi, des attaques fausses et négatives à mon compte, nukuvuga hari hakajamo gucamwo no guca ku murongo. Igihe cose ivyo bamvuze ko ari ibintu bibi kandi atari ukuri, bikaba ari ibintu bibi vy'ibinyoma bambeshera, nkaba nzi neza ko bambeshera, nta gaciro ndabiha, nta mwanya ndabiha, ntibinsamaza ngo mpave ndeka ibyo ndiko ndakora ngo nje kuri ivyo bindi bambwiye ngo bihave binsamaza, bimbuze gukora, bimbuze ibyo ndiko ndakora mu nzira yo gutera imbere. Nipfuza gutera imbere, mfise imigambi, mfise iyo ndiko ndaja, mfise amerekezo canke amerekero y'ubuzima, mfise orientation, mfise direction y'iyo ndiko ndaja, ndafise objectif yiwanje. Rero abantu bose bamvuga ko, bangwanya bamvuga ko ibintu bitari byo, bambeshera, abo nta gaciro ndabaha, abo nta mwanya ndabaha, abo baba bariko baransamaza. Muri za ndirimbo zo mu giporoti twakuriyemwo n'ubu tukirimwo, hari yivuga ngo reka kunsamaza, hari uwo nirerekeye. Jewe rero sinemera umuntu ansamaza mu gihe mfise ama objectif yanje nipfuza gushikako, niteze gushikako. Sinemera ko hari ikintu kinsamaza. Ndabibwira nti mwabintu mwe, suma murenga twarutamena, sumurenga, gezaho. Ivyo nta mwanya bifise mu buzima bwanje. Kubera iki? Ndafise des objectifs à atteindre, ndafise intumbero n'ivyo nipfuza gushikako. Igihe rero ntarabishikako, nta kintu na kimwe kimvuga ko amajambo mabi yo kuncafuza mugabo y'ububeshi kigira agaciro kuri jewe. Nta gaciro ndagiha, nta n'umwanya ndagiha, nta mwanya mfise w'abamvuga, nta mwanya mfise w'abambeshera. Jewe mfise umwanya wo guhangana n'ubuzima bwanje, jewe mfise umwanya wo gusatira, jewe mfise umwanya wo kurabana n'ibindaba, ibitakuraba uraba hasi. Jewe nikomeze, ibintu bambeshera nta mwanya ndabifitiye, nta, kuko mbanzi neza uwo ndiwe.
mbanzi ko ivyo bariko baravuga atari vyo. None rero naya majambo nibaza yuko arumvikana, uza wumva abantu agakomye kose ngo baramvuga, ngo je baramvuga, ngo muri korale baramvuga, ngo mwishengero baramvuga, ngo kwibara baramba ko baramvuga, ngo mu rupangu baramvuga, ngo mu muryango baramvuga, muri groupe baramvuga, ku ma WhatsApp baramvuga, ku ma Facebook baramvuga, ugasanga umuntu ariko arahangayikishwa n'ivyo bamuvugako. Ahubwo ikintu cari gikenewe suguta umwanya uhangayikishwa n'ivyo bakuvugako, ahubwo wari ukwiye kuraba mbega ivyo bakuvugako nivyo canke sivyo. Ivyo bakuvugako nivyo ukwiye kuraba mbega nivyo canke sivyo. Ivyo bakuvugako nimba ari vyo, ahubwo rero ca wikosora kugira ngo babure ivyo bakuvugako. Hanyuma niba babura ivyo bakuvugako kumbure bazofata ingendo n'inyifato bahindura inkoro bakuvuge ko ivyo ububeshi. Ni wumva rero kuba ariko bakuvuga ko ivyo kubeshi ububeshi, ivyo rero ntuzobiha agaciro, ntuzobiha umwanya, wewe uzogume ukora utumbereye intumbero yawe, ihangiro giterambere rya kubu ni rya kazoza wihaye, ibitakwerekeye vy'ububeshi bakubeshera bakuvuga ibibagucafuza, wirabire hirya uvyime agaciro. Kandi undi yavuze ngo bazovuga nibaruha bahore. Baravyumva, igihe cose ubuzi ko bariko baravuga amajambo y'ububeshi, bareke bavuge, bazovuga amate akame mu kanwa, hanyuma batebe bahore, hanyuma nawe ubuzima bubandanye. Mugabo ntibigusamaze, ntibigutesha umwanya ngo uhave usanga bigutandukanije na za ntumbero wihaye, na rya hangiro wihaye, na ya migambi y'iterambere wihaye. Ntiwemere ko hari ikintu na kimwe kigirane kigutandukanya n'ihangiro wewe ufise giye uri kuraja n'ivyo ugomba gushikako. Ahubwo shishikara wigirira icizere, guma wiyizigiye. Igihe cose uzi ko imikenyuro wakenyuye, igihe cose uzi ko inyifato n'ingeso zawe zitumbereye kandi zihuye n'ivyo wemera n'ukwemera kwawe, ukaba neza wumva wemeranya neza yuko atari ibintu novuga ngo bakuvuga ko vy'ibinyakuri. Abakuvuga urabihoza ubandanye, hanyuma uzoshika iyo uja, kuko mu bisanzwe umuntu ntabayeho ngo yemeze abantu. Kinacho n'ikindi kigo umuntu akwiye gukuramwo, umuntu ntabayeho ngo yemeze abantu. Nta muntu akundwa na bose kandi nta muntu yankwa na bose, kandi ivyo abantu bamuvuga ko si misi yose vyama ari ibinyakuri. Habaho ivyo babesha, hakabaho n'ibinyakuri. Raba ivyo bakuvuga ko vy'ibinyakuri ubikosore, ubishire ku murongo, ubishire ku rutonde. Mugabo ivyo bakuvuga ko bitari vyo, ubundi yavuze ngo acana nao. None rero nuko ni kino kiganiro cacu rero twari dufite no munsi tuvugana kuri ano majambo. Restez toujours fidèle à vous-même et ne laissez personne vous distraire de vos objectifs. Lorsque j'entends des attaques fausses et négatives à mon compte, je n'y accorde aucune énergie car je sais qui je suis. N'amajambo yavuzwe na Michelle Obama, umukenyezi wahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwebwe rero bashasha mufite kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, hanyuma mushushikare kubana natwe muri no muryango w'abakurikirana ibiganiro bya Ntamvu Idaheta TV. Jewe Jean Imana Ramba narenteramanye namwe, ndabikebanuye ni agahwane.